Turasubiye kubaha ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance kaze mu makuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaragarutse mu Burundi mu ntango z'iyindwi turimwo, akaba yaraje kusubira kubonana nabo batari babonanye igihe yaheruka. Ubu akaba yarabonanye na Edouard Nduwimana asanzwe ari umuhuza w'abarundi, akavuga ko uwo mutegetsi mu Burundi yamwemereye ko bashobora kumufasha kugira ngo igihugu gishobore kuva mu njyane cinjiyemwo kuva 2015. Tumukurikire. Dans le cadre du programme que j'avais ici au Burundi, je me devais ndavye igikorwa mfise aha mu Burundi, nategerezwa kuza kugendera umukuru w'igihugu. Ivyo nkaba narabikoze mu ndwi zibiri ziheze. Narabandanije igikorwa, ariko rero nkaba ntari nararose akanya ko kubonana na bamwe mu Barundi nashaka kuvugisha nabo. Nico gituma naciye ngaruka, nkaba narabonanye n'umuhuza w'abarundi, twaganiriye ibikenewe bitari bike, aranantera intege mu mabanga njejwe kugira turabe ko hoboneka umuti ku matati ari mu Burundi. Dans son rôle de médiateur pour qu'ensemble nous arrivions à trouver des solutions pour faire avancer la cause du Burundi. Michel Kafando akaba kandi yarabonanye n'amashirahamwe yigenga yo muri société civile. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme akamenyesha ko mu byo bamushikirije vyihuta harimwo ko yaba amasezerano y'amahoro ya Arusha atokogwako, kako nyuma kandi nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rikubahirizwa. Kurikira Faustin Ndikumana. Twarambwiye tuti ikintu ca mbere yohanura nuko yohanura abantu bakavava nicyo twita violence n'ibintu by'inguvu, haba mu majambo ikabanza bakavanura n'iyo ngendo n'amadisikuru y'amajambo menshi bariradikaliza, no kuvuga bafata ingingo mengo ntibashaka kuvirira yuko ivyo bidaheza ngo bifashe. Ica kabiri twaramubwiye uruhara rudasanzwe amasezerano y'Arusha muri iki gihugu c'u Burundi, turamubwira ko ari umushinge w'amahoro no gusubiza hamwe, turamubwira yuko ariyo masezerano yose bamaze gushirako igikumu na cyane cyane abanyepolitiki, kuko baba n'abari ku butegetsi canke abahagaritse ingwano mu mabose bariyemeje kuyakurikiza. Muri kahise urumva gushika ubu niyo masezerano ashobora gufatirwako igihe bashaka gutora inyishu mu by'Uburundi. Shaka tumubwira yuko ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ari ibwirizwa shingiro ridasanzwe ryavuye kuri ayo masezerano, ku buryo rero ufashe initiative ni kuvuga urondera ibyo shobora guhinduka muri ibyo bwirizwa shingiro, naho aba birekurirwa n'amategeko uko byanditse muri ibyo bwirizwa shingiro, yuko hari ingingo y'amajana 99 ihamagarira yuko ibintu bijanye no gusubiza inyuma ugusubiza hamwe kw'abarundi, reconciliation, ibijanye na demokrasi, agateka kazina muntu n'intwaro rusange, yuko bidashobora kwakirwa igihe bije gusiza iyo migambi. Turamubwira rero yuko guhindura ibwirizwa shingiro byo kwitonderwa cane kugira ntibisubize inyuma ntabwo twari tugezeko. Ubwira ko turavuga tugo ufasha yuko icyo kitasima da president kamwiza wogaruka, hanyuma impunzi zashobora gutahuka, hanyuma bakaza kugira bafashe kuba igihugu. Hamo akatumbira yuko ivy'amatora yezwa neza, yuko yo amatora amwe arangwa n'umuco, amwe adakumira n'umwe, amwe atuma abantu bose abanyepolitike bidegenze gushikira abanyagihugu kugira bashikirize imigambi. Nubu turabandanya aya makuru. Intuma idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Michel Kafando ngo arashobora kugira icyo ashizeko mu gikorwa bamuhaye mu gihe yoshobora guhindura inyifato y'abategetsi b'u Burundi. Umuhinga mu gutatura amatati biciye mu mwumvikano Jean Claude Nkundwa akabona yuko Michel Kafando yarafise ubuntu buhagije mu gihe yari kuba ariko ahuza abafise gushaka kugira ngo bashobore gutora inyishu y'ingorane ziri mu gihugu. Akamenyesha ko abo yasubiriye bari baje kuri ubwo butumwa bananiwe, bamwe bivuye ko bananijwe, abandi nabo bivanye n'ingene bavyifashemwo. Kurikira Jean Claude Nkundwa. Amahirwe tubona afise ubwa mbere na mbere n'ubushobozi afise
ubushobozi afise kuko isi yose isa niyo muhanze amaso aserukira urwego rukomeye mu isi hanyuma akaba urwego rw'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi itezwa gufata ingingo ku Burundi hanyuma ikaba izofata ingingo ihagaze ku maraporo azoyishikiriza. Ugiye kuraba rero igikorwa ariko arakora nabo bariko barabonana bose n'abantu bafise inguvu mu gutora ikibazo cy'u Burundi uhereye Burundi nyene vugana n'abakuru b'ibihugu muri aka karere muri Union Africaine no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro vya ONU urabona yuko amahirwe ayafise mu bushobozi bwiwe. Ahasigaye no kumenya yuko abajejwe canke abegwa n'ivyo biganiro hari ico azobahindurako cyane cyane mu nyifato yabo y'ukuri ico bashatse badashaka gukorana n'amakungu aho ni ashobora kubahindura inyifato yabo aho ho hazobafise amahirwe nka yose kugira ngo ibiganiro nyezina bishobore kuba ngira ivyo ntawo bideha baba barananitswe ariko kandi baragize nabo nyene uruhara rutari rwiza abakoze uwitwa Benomar yatanguye nabi cyane yatanguye ubona yuko akora ku izina ryiwe kurondera kuboneka neza cyangwa kuvugwa neza ariko nihagara ku kibazo n'uburemere bwacu aza kwikangura mu minsi ya nyuma yiwe y'igikorwa yari yahawe. Twibaza rero yuko umusubiriye azogira icigwa akuye ku makosa y'uwa mbere agashobora gufata ikibazo kandi nk'umunyafrika ari naco twizeye cyane ikibazo agifata mu minwe kugira ngo inyishu y'u Burundi ishobore kuboneka hanyuma Afrika ibone kugira iteka. Uburundi ni Afrika kandi Uburundi bugiye mu mahoro na Afrika yose cyangwa mu mahoro. Twibaza yuko bizotandukana cyane gushika umunsi afise icizere kinini mu bantu turindiriye kubona rero ingene ibintu vyigaragaza vyo nyene. Uwo muhinga mu byo gutatura amatati akabona ko abakuru b'ibihugu batari bakwiye kuguma bashigikira Petero Nkurunziza mu gihe babona ko ari mu nzira itwara ku nzira mbi abanyagihugu b'abarundi akabona yuko bari bakwiye nyabuna gushira imbere ineza y'abarundi eka ni kontina ya Afrika n'ubunyene Jean Claude Nkundu. Biheri Bujumbura igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi adashira imbere amahoro y'abarundi abo bakorana abandi b'ibindi bihugu bagerageza guhagarara kuhagatse kuko bibaza yuko ariyo ngendo y'ukuri mugabo ngira ngo igihe kibaye kirekire bagiye kubona yuko uko hagaze gushobora kuba kubangamiye ubuzima bw'abanyagihugu bw'abarundi n'u Burundi. Twibaza yuko bazokora nabo nk'abashinga ntahe nk'abagabo kandi nk'abagabo bahagarariye iteka rya Afrika hanyuma bagaheza bagashira aho ukuri kuri. Rero twibaza yuko uruhara rwa Kafando no gukorana nabo bose bari muri aka karere no muri Afrika bahagira bati ibara ntirigwe kuko hari abagabo niho gwibara. Ico turacizeye cyane hanyuma rero tukizara kandi yuko mu Burundi cyari guhera ku mukuru w'igihugu n'abamushigikiye n'abakorana nawe hageze yuko bahindura ingendo. Uyu akaba yari Jean Claude Nkundwa umuhinga mu bijanye no gutatura amatati biciye mu mwumvikano. Imbere yuko turangiza aya makuru tuyabandanirize mu bivu mu makuru avugwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda aho bagerageza gutora umuti ku ngorane y'uruzuba gonona imirimo ugasanga uburimyi ntaco butanga. Abanyagihugu bakaba bitunganya mu kuja mu makoperative. Ayo makoperative nayo akaja hamwe kugira ashobore gukorera hamwe kugira bashobore kuronka imfashanyo ya leta eka n'umugambi usanzwe ukorera mu karere ka Bugesera aho mu gihugu c'u Rwanda ariyo Millennium Village Project. Bakaba abo banyagihugu bashima ko ubu bashobora kwibeshaho kubera ivyo bikorwa bakorera mu makoperative. Kurikira iyi nkuru. Ubwa mbere hataraba ikigo ca Mayange Craft Center gihuza amakoperative atandukanye imwe yose yakora uko ishatse igakorera naho ishatse. Uko kuja hamwe kwafashije ayo makoperative kuronka imfashanyo ya leta y'u Rwanda mu kubaronsa ikibanza bakoreramwo n'ibindi bikoresho. Umugambi wo mu karere ka Bugesera nawo Millennium Village Project nawo uca ubafasha kububakira aho bakorera. Abarongoye ayo makoperative yagiye hamwe bavuga ko uko kuja hamwe byabafashije cyane mu gukora ivyo abaguzi baba babasavye mu mwanya baba bumvikanye kandi bakanungurana ubwenge mu kazi.
abanyamuryango ba koperative yacu urebye ubundi no mu ishingwa ryayo ngira ngo baranezera cyangwa bishimira kuba bakoreramo hano kuko mbere mbere ko tuza muri iki kigo twakoreraga ahantu hirya no hino hatandukanye mu cyaro ariko guhurira hano biradufasha cyane ibikoresho tubibonera hamwe hanyuma bigashobora gutuma no kunganirana mu kazi aho icyo umuntu akora akaba ashobora kundi yamwunganira icyo adasobanukiwe neza imirimo ikagenda neza ibyo rero biradufasha cyane bigatuma n'abakiriya bashobora kubona ibintu mu buryo bunoze ni ukuvuga ngo nimba umukiriya yarashakaga ibintu byinshi ariko umuntu umwe yakoraga atashobora kubikorera icyarimwe ariko turunganirana umwe yabonye umukiriya amukeneye ibintu byinshi abantu bose bakaba bafashanya n'abandi bakabibonera igihe bikagenda neza numva nta kibazo gihari kuba abantu dusigaye dukora hano byaradushimishije kurenza uko buri wese yakoreraga uko aho yihereye mu rugo wenda n'amapfa akunda kuba wenda mu Bugesera ariko twe tuza hano tugakora tukabasha kugira ikintu tugeraho biradusayidira cyane mbese muri make nico kimwe n'abajisha ico bita ubukorikori mu Kinyarwanda uyu mukenyezi avuga ko yahora ari umurimyi ariko amaze kubona ko ibyo arimye byicwa n'izuba akayigira inama yo kuja gukorana n'abandi akemeza ko ubu abayeho neza n'umuryango wiwe kubera ico kigo Mayange Craft Center. Abana abanyeshuri biganira muri giseke bambere ko dufite bwa mbere twari abahinzi ariko nyine tugahinga bitajyanye na kinyamwuga tugahinga noneho n'ikirere ntikitwemerere hanyuma tukarumbya tuba abakene bateye n'ubwoba tuza rero guhitamo kwihangira umurimo wo kuboha agaseke nyine ubu ngubu kubera ko dukora uyu mwuga w'ubukorikori turaboha hanyuma twamara kuboha tukabona abakiriya bakatugurira bamara kutugurira rero tukabona amafaranga tukihaza mu biribwa no mu bindi dukeneye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ico kigo basigura ko naho bitoroshe guhimiriza abanyagihugu kugira bakorere hamwe ngo barabishima ko bemeye gukorera hamwe na cyane bigatuma bateza imbere umwuga bituma kandi abari mu bukene buvuye ku ruzuba gonona imirima bakiruruka. Bo aya makoperative kugira ngo ajye hamwe kugira ngo akenshi byabanje kugorana ikigo kikimara kubakwa batekereje ko mu by'ukuri n'ubundi abantu bakora imirimo ijyaniranye na tekinike babegeranya hamwe bagafunda amakoperative mu rwego rwo kugira ngo nibura babashe kwiteza imbere kandi babashe gufasha n'abandi gutinyuka imyuga. Hari abagerageza guhinga nubwo tugira ibirere bitandukanye rimwe na rimwe ntitweze abo bahinga rero y'amafaranga dukuyemo dusagura hayo kujya guhahisha bimwe bahinze ko mpamya ko byaba byose nabo bahinga bataturusha kuba twagira ku iterambere. Uyu munsi ico kigo kikaba kirangurirwamwo imirimo itandukanye kwaba kubaza kujisha bakongera bakadandaza ibyo bakoze. Ibyo bikorwa nivyo bihindura isura y'akarere ka Bugesera kazi nk'uko ubuzima bwaho bugoye cyane ariko ubu hakabatanga umwizero ko umuntu ashobora gukora kandi akimbura akabaho yizeye uburaro n'uburamuko. Nino kuri iyo nkuru ivugwa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda turangirije ko amakuru twateguye kubashikiriza tukaba tubashimiye mwese mwadukurikiye tuzosubira ku isango rizokurikira mugira amahoro wanyu.